kubwanje esanzwe niga ngaha hari umugenzi naciye ko nzi ko basi ari umututsi namubwiye ngo tugende twibuke hamwe twese yavuze ati sishobora kuza urumva ko nk'uwo munyeshure aracafise akantu k'ubwoko mu mutima iwe. Kubijanye n'ubwicanyi bwabaye muri kaminuza yacu bamwe tubyumva nk'inkuru kubera turacari batoya ntitwaye bwawe muri ico kiringo c'umwaka wa 1995 ariko mu badukurira abarezi canke abagenzi baratubwiye yuko habaye ubwicanyi bubi bufatiye ku moko aho abanyeshure babasanga mu ndaro bakabica nabi bitwaje iby'ubwoko. Mu byo twumva kuko mbere ntitwayibonye ko ico gihe nka jewe sine bwanavuke ariko mu byo ndiko ndumva nko makuru ariko baraduhaca mu nyigisho cyangwa kwibuka ariko baratubwira ni yuko habayeho ugusamara kw'abautorite canke kw'abarezi batigeze bigisha ubuntu abanyeshure babo bakabaha ivyo vyigwa bakibagira kubigisha ivy'ubuntu arivyo vyatumye habaho igandagurwa ry'amoko amwe ari navyo tuko turibuka uno munsi. Vyabaye ku mugoroba w'uwo munsi kuko mu bisanzwe abanyeshure babiri bishwe ku munsi kw'igeregerezo rya 10 nko mu masaha y'isaha 2 n'igice n'isaha 3 hanyuma ibindi biba rero muri iryo joro rya 11 sinokubwira mu vy'ukuri sinokubwira ngo novuga ngo narabonye naka ariko arica naka ivyo jewe ntavyo narabonye ibiziga vy'abapfuye bamwe kuko abandi ababishe baragerageze guca babanyegeza ntitwababonye bose. Zirikana iryo joro ry'uwa 11 ishiru wa 12 igihumbi amajana 995 cyarankize kwingaruka kuko ico gihe jewe bwaca nja kwimenyereza kwigisha stage hanyuma vyaciye bihagarara nca ndahunga mugabo rero narose umuntu ampanura vyari bigoye mu vy'ukuri kuko umuntu yaguhanura kugaruka kwiga ico gihe wabona yuko ahubwo asubiye kukuroha mugabo rero umuntu yanyegereye buke arampanu yari umugenzi yarasanzwe ari umwigisha muri kaminuza yari umu-assistant umugenzi hanyuma arambwira ati twese nta numwe yorohewe ati natwebwe dukora akazi tuva kure mu vy'ukuri bwari ubwa mbere kuva nkija mu ishure gisumbuye bwari ubwa mbere niga ntaha mugabo nukuvuga mu mezi 2 ya nyuma nakoze ibibazo ntaha byanatumye igitabo cyo guheza amashuri ndagiheza ntevye ndagihejeje ntevye kubera ico gihe nari nzi yuko ari wo mwanya wari usigaye kugira ngo ntunganye igitabo cyo kurangiza amashuri byaciye biteba byaciye birintwara imyaka yoshika kuri 2 irenga uko ababirahiye batabishatse bizirikane. Ukwibuka intege bintera intege zo guhuza n'abantu bose ntitaye ku bwoko bafise nimba arabahutu arabatusi ntumva ko turi bamwe kuko nkuko babitubwiye muri Zirikana UB-95 hariho ijambo bavuze ngo harabaye ntiyakabe iyo tutavyibutse hogera igihe usanga dutwakana kangonongono mu mutwe abiciwe bakavuga bati twe ko twiciwe natwe reka dupanga ikindi kiringo kiri imbere tuze twice buriya buri bwoko tubihore tubone indi monima ya kabiri mugabo igihe cyose tuza turavyibuka bidutera guhuza na cyane twisunze ijambo ngo harabaye ntiyakabe. Mugwaruka uruhara dufise nuko ivyo vyamoko twobikuraho ntibibe mu kwigishanya yuko umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umutu twese turi bamwe dukora imigambi yo kwiteza imbere atavangura ririmwo niho n'Uburundi bwacu bwotera imbere atavyamwoko birimo. Irabishire muri kirya kibanza cy'abana
bazize gusa kuba bavutse uko ababirahiye batabishatse bizirikane. Kubaka akazoza atagwanko birashoboka mugabo bisaba ibintu bimwe bimwe, bisaba yuko abantu bategera, bisaba yuko abantu ivyerekeye kubaho mu butandukane tutavyumva mu majambo gusa mugabo tukavyumva bike twinjira mu bwenge. Ingorane dufise nk'abarundi nuko umuntu ashaka kweza umugwi arimwo akavuga ngo abandi nibo babifisemo uruhara. Birakwiye yuko umuntu yumvira ati uruhara rwanje ni ruhe, jewe ico nofasha nikihe, ico nico gihambaye.